nko muri Afrika ibiharuro novuga mfata kibanza OMS itanga barabona ko ari ibiharuro byinshi aho usanga mu bantu 100 babana makupi 100 bavuga ko hagati ya 10 na 15 agira ikibazo cyo kutaronka umwana. Urumva ni ibiharuro byinshi, nico cyatumye ishyiramo ryacu giyumvira no mwaka gukora ino conference kugira ngo dushobore guhimiriza baba abafise ico kibazo, baba bafata ingingo bamenye yuko turi imbere y'ikibazo gikomeye kuko turi mu gihugu abantu bakunda kurondoka. Iyo umuntu rero abuze uruvyaro aba ari ikibazo gikomeye kandi kikamukomera kandi kugakomerera n'ikibano. Rero nico cyatumye nyamukuru twiyumvira gushaho ino conference kugira ngo bahinga baza bisobanure, hanyuma abantu bashobore kumenya iyo biva uko bimeze nuko bashobora kuvugwa, hanyuma bafata ingingo nabo bashobore kumva ko ari ikibazo, bafata ingingo z'ingene abagwayi bacu bari hano mu gihugu bashobora kuronka ubuvuzi batarinze gusohoka igihugu, na cyane cyane ko gusohoka igihugu bizimvye cyane. Hari ingorane ziva ku bintu by'inkabuzo, ibintu by'ama hormone nkuko babivuga mu gifaransa, by'ama hormone inkabuzo umuntu aba adakora, ukaje usanga izo nkabuzo nizo kugira ngo urubuto ruze, nizo kugira ngo urubuto ruboneke, nizo kugira ngo ashobore kugira fecondation. Ibyo rero kenshi biraba muga kenshi na kenshi aha mu gihugu iwacu ni ama infection bavuga za berenoragi, zibavuga nizo benshi kenshi abantu bativuza, ugaca usanga nka 10% z'abayufise abafise izo ngorane n'iz'abantu bativuje neza, kandi urumva bivuje neza barivuza bigakira. Icambere cyoco nuko twavuga ko turiko turavamwe ivyo bintu bivugwa yuko umugabo bingumba kuko abashakashatsi basanze ko ubu ibice 20% vy'ubugumba mu ngo z'abubatse ushobora gusanga biva ku bagabo. Rero twavuga yuko ubugumba mu bagabo buba nk'uko bagore hari ingwara zishobora gufata abagabo zikabatuma batavyara. Rero burabaho hariho ibigutera abangwara nka bimwe bita mu gifaransa ama infection, ibishobora gutuma ibihimba vy'irondoka vy'umugabo vyononekara bivuye ku masanganya canke ku zindi ngwara. Ibintu vyinshi abantu bagendana batamenya bituma bishobora gutuma umugabo adashobora kwibaruka kuronka umwana nk'abandi bagabo. Kibano turabona ibibazo byinshi cyane cyane iyo umukenyezi amaze kubwirwa yuko atavyara, guhera mu muryango hajya baye batangura kumufata umuryango cyane cyane w'umugabo niwe utangura kubwira umugabo yuko ashobora kuba yubatse nabi, yubakanye n'utarakenewe. No kuvuga rimwe na rimwe hari gihe hari n'abarenze urugero bakavuga ati watuzaniye umuntu aje kuzuza amatwarete gusa kubera ko adashobora kuvyara. Ugasanga mu kibano mu by'ukuri uwo mukenyezi aciye afatwa nabi, yaba bigashika naho no wamurongoye ariwe mugabo wiwe nawe nyene ateba rimwe na rimwe igihe adafise umutima wihangana, nawe nyene agatwagwa n'ibishobisho, rimwe na rimwe agafata nawe umukenyezi wiwe kubera ko ari batavyara. Canke ku rundi ruhande hari gihe bivyara kurenga ibigo, aho umugabo aca agerageza kuja hanze kugira ngo ashobore kurondera umwana kubera ko yibaza ko umukenyezi wiwe adashobora kumuronka. Canke rimwe na rimwe bigatera isesaguzwa ry'ubutunzi. Urumva ni ibibazo byinshi cyane biterwa no kuba mu rugo hatabonetse umwana. Igihe abantu bubakanye barangura amabanga mpuzabitsina neza, no kuvuga n'imiburiburi inshuro 3 mwiyinga, bamaze umwaka wose babigira ariko akaba ataronse umwana, igikorwa n'inyifato ya mbere no kwitura ivuriro. Hanyuma amavuriro niyo acagerageza gutumbereza cyangwa koriyanta umugwayi aho boshobora kumuvura. Sinobabwira ngo azoca yiturira ivuriro, ariko umuvuzi wese azitura
azomufasha mu byo ashoboye, ibyo adashoboye azomurungikira uwundi kuzoshika ahashikira abashobora kumufasha.